Imwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa amakuru yo mu gitondo turashikizwa na Alois Bigirimana. Turakoze Fidel, tuyahera mu yavugwa muri Afrika. Intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu ico ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba ONU mu gisagara ca Dikwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, zirukana abasirikare zigota abakozi 25 zongera ziraturira ico kigo cose. Igisirikare ca Nigeria cavuze ko carungitse abasirikare bari mu gisagara ca Marte kiri ku birometero 40 n'indege z'intambara zibiri na kajugujugu gufasha gutuza abo bagwanyi. Iki gitero kibaye inyuma y'imyaka 3 abo bagwanyi nyene bateye ikigo ca ONU cari mu gisagara ca Rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018, aho bishe abakozi 3 batanga imfashanyo bongera abanyuruza umukenyezi umwe. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi bwabaye muri Chad ku munsi w'Imana, kandi agasaba ko haba ibiganiro vya politike. Ubwo bwicanyi bwabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cariko kiragerageza guhagarika umukandida Yaya Dilo Jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kane kuza. Abantu bashika kuri 2 barishwe, abandi 5 barakomereka inyuma yo kurasana kweje umutekano bagerageza guhagarika umunyepolitike Yaya Dilo ku rugo iwe ku murwa mukuru Jamena. Leta yatangaje ko 3 mu bakomeretse bari abasirikare, ariko Yaya Dilo we yavuze ko bapfuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta, kandi ko umuvyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe. Muri Afrika kandi icegera ca perezida muri Zimbabwe Kembo Mohadi yaratanze imihoho cyo ku munsi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icaha c'ingeso y'ubusambanyi. Yasavye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu. Kembo Mohadi, umusirikare w'umukukuruke yagwanye intambara yo guhabuza Zimbabwe, yari umwe mu vyegera 2 vya perezida muri Zimbabwe. Washington, ijwi ry'Amerika. Mu makungu, abakora amatohoza b'ishiramwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri Syria zimerewe, kandi ko biteye amakenga. Raporo yabo izohabwa akanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu. Iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuri Syria yerekana ivyemeza by'abafunzwe baburizwa igufa, kandi n'ibindi vyaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu 2011. Abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu vyaha byakozwe biri mu mugwi w'ivyaha byo mu ntambara kandi bihohotera ikiremwa muntu. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ubwa mbere mu indwi ziheze. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro ca OMS i Geneve, umuyobozi waryo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa Amerika, ubuseruko bwa Mediterane, Uburaya hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Uwo muyobozi wa OMS yavuze ko ivyo bica intege, ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira. Ku bijanye n'incanco, umuyobozi wa OMS yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika, Ghana na Cote d'Ivoire byatanguye gucandaga abanyagihugu bavyo n'incanco z'umugambi COVAX utumbere kugabanganya ku rugero rungana incanco hagati y'ibihugu. Urakoze Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino kw'isi.
nshuti zacu iyi mwumviriza ni radiyo ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikirana kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Ku Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25, imetero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi ry'Amerika. Colonel Charles Matama yari umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorotse igisirikare agakwifatanya n'umugwi w'abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bazwi nka Twirwaneho. Nuko agakurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo ahubwo igashigikira abatsemba abaturage nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubibaza akarengane niyo yamuzanye n'agatuzanye. Uyu ni Colonel Makanika Michel Rukunda amaze umwaka atorotse igisirikare ca FRDC. Mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi. Ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi. President Ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi ibijanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega ca leta. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umuyagankuba w'abanyagihugu. Kuri w'Imana yiriwe muri komine Buraza iri mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira intsinzi yamushikanye mu kibanza ca president mu mwaka ushize. Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cabo carangiye. Duheruka kugira ikintu cagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga ituga rya komine n'akamaramaza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega ca komine. Aha nagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva i Bujumbura tuje guhinyuza siho yarari tubadaye tumuhemba ariko aranyonora ituga ry'igihugu. Musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mw'ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ari we uzofata kuko ntiwatubereye ijisho. Afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikanganje rero intwaro yo hagati ko mu makomine 3 yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa miliyoni zirenga 120. Gabriel Rusiri yarongoye ishirahamwe rikomeye rwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3. Iyumvira rero tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cose aho ntituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiriyaridi arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu. Murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cacu c'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki bakera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze. Umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko inda nibanga bitabangikana. Nawe adahuriza ku gitigiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu vyayogeye wamaze guharura imiliyaridi zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje. N'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mu ndwi hagatozwa imiliyoni 30 mu ndwi zizo 25 zagiye. Hariho ndabagabishije bazitantera bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitantera bayahora yiba. None twovuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde yahora yiba. Ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramaramaje. Twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjira
turarirana rugaca turiha amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye. Ayo mahera yokoze iki? Rusira twararuka avuga ko ushaka kugwanya igiturire akwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu. Ahubwo n'ibintu biba kuhera ku batunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta, kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe Oricome rimaze rikora ryarabibonye nuko usanga aba bantu ingufu bafise zirenze gusumvya ivy'igihugu gifise. N'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane. Rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni nukuri barakwiye gushigikirwa, twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru n'amashiga amateka, nkenguza amateka, inzego z'igihugu zose aho bajira amafaranga. Abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumvye inguvu leta. Mu kurindira kwizo nguvu zera kumbure, President Ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongwe yazobaha mu misi za azotanga ikigongwe ku mbohe zitandukanye kugeza barishitse ntijya nyuma. Nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bafunzwe. Mugu uzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo. Uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwije bikwiye. Uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndisha akababaro. Ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire Transparency International cerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere ku isi bivugwa mu giturire, bukaba muri 7 vya mbere muri Afrika. Naho biruka kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushiranganje bw'intwari bereye, ariko bwobwo President Mushasha akaba yarabufuse. Eloge uri kaneza, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Eloge. Bakunzi baradijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, imyiteguro yo gushingura Padiri Obade Rugirangoga iriko iraba kuri centre ibanga ry'amahoro. Umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yaranyabukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru. Na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa Padiri Ubald Rugirangoga ugezwa mu Rwanda ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Imihanda yerekeza kuri iyi santere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo. Ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo, abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani. Imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa Diocese Gatolika ya Cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere. Padiri Habimana Ubaridi ayobora santere ibanga ry'amahoro. Nagera hano i Rusizi aranyura muri Eveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho. Iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakoreraga ubutumwa, ndetse n'ibanga ry'amahoro niwe rishinze, naho abakristo baza kuba bahari tumusezereho, naho hari isengesho, nta gitambo cya misa kiri buturwe none. Padiri Rugirangoga Ubaridi yamamaye ahanini biturutse ku nyigisho ze z'isanamitima n'ubwiyunge, kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira. Nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro, indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri. Icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona yizitabirwa n'abantu bake cyane. Amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane w'abantu baherekeza uwitabye Imana. Turi gutoranya ko bigoye, rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake, na umuryango we bakeya, n'abihayimana bakeya. Ntabwo imibare none hayifite neza ku buryo nahita nyiguha, ariko
tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze benshi bafata nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza Imana ntabwo ikigendwa nka mbere, ariko kandi iyo uhageze ntubura bake baje kuhasengera. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo. Ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko, ariko nyine iyo bitaba itegeko n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose. Ibikorwa yagiye dukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijuru. Ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye Imana gusa, tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababaro. Byabaye ngombwa niba ejo tashoboye kuba batuma ninjira hano, ariko ko none naje ku kiriyo cyo kwifatanya n'ako gahinda duhagazemo. Twe nk'abakirisitu rero uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa, mbega imisa ziri gusabwa nicyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ivya leta nabyo. Padiri Ubaridi Rugirangoga yatabarutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2020 aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu. Abahafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 yari akirutse. Yapfuye yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti. Umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diocese ya Cyangugu ari nayo akomokamo. Nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza, bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugushimire Temistokle. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ejo ku munsi wa mbere amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara. Mu Burundi igisata kijejwe gukinga ibiza kivuga ko uwo munsi washitse bwihe ibonekeza ibiza biturutse ku myuzurira y'amazi n'imiriro bihitana abatari bake. Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda. Abantu batari munsi y'500 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nkuko vyerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro hitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mwibarabara nayo ahitana barengabo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nkuko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura. Nk'aya makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cyane, hari ntazo zishika zitanu tararonka, intara ya Mwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cyose mu province yose, hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye byo tugora turacari bake cyane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi kikiri ingorane n'ibigega byo gutabara. Murabiye nk'aho ivyashitse mu Gatumba canke ivyashitse Inyempundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka mwe tuhagarukira kuko atakigega
dufise ari cifungurwa ari amahema canke imiti. Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze. Imyuzure yaje buke mutana amasata yejo nta muntu n'umwe arasubiye kuryama ngaha mu gace abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose bimutse twenyine turi benshi twe tuko turivugisha rero n'abamaze kugenda senke obimate dusanga amazi no mu nzingi turi inyuma yacu ngaho za bomotse. Iruhande y'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga ca Tanganyika zikajya abantu. Mu mezi 6 aheze imvubu zisha abantu 10 i Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu Inyanzarake. Mameri Sabushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiye inkombi. Izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu. Ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu, ahandi hararimwa kuva Inyanzarake kuduga guca mu Rumonge kuduga mu Kigwena mu Minago gushika ku Magara aho hose imvubu zica zibura aho zirisha naho ziza ziratembera ishavu rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica. Abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba. Urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri Stera haba hari ikintu cahindutse. Amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 nizakurikijwe. Igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafite cyo gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cyane cyane mu gihe c'imvura. Guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kudasura kubaka ahantu hatakwiye kubakwa. Iki naco gusibura imiserege ayo mazi ava ku mabati twomenyerera kwashira mu binogo by'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo. Iyi si ubasikari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti. Mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu byahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cyane cyane mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini nkuko byerekanwa n'ishamwe mpuzamakungu ONU. Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1724241 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Colonel Charles Sematama yari umusirikare wa leta ya Kongo ahagarariye regima y'ingabo za FRDC zikorera mu karere ka Kichanga mu ntara kivuye mu buraruko yaratorotse igisirikare cya leta ya Kongo FRDC aja kwifatanya n'abagwanyi ba twigwaneho mu ntara ya kivuye mu manuko bayobowe na Colonel Makanika Michel Rukunda nawe amazu mwaka yiyongoye ku gisirikare ca FARDC. Umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira yavuganye na Colonel Makanika amubwira ko Colonel Sematama Charles yamushikiye. Yaraje batugezemo turi kumwe turafatanyije umugambi wo kurwanya abaturage. Yaba yarababwiye ko ari impamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika? Iza mpamvu natwe zadukuye mu gisirikare cya leta zikatuzana kubana n'abaturage no kwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo ahubwo igashigikira abatsemba abaturage. Nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubibaza akarengane
niyo yamuzanye nayo yatuzanye nayo yazanye n'abandi nayo izozana n'abandi. Yaba yaraje ryari abageraho gute? Igihe yaziye n'ukizi ariko jewe ndero gusa ko yatugezeho ejo dimanche. Hari abandi basirikare yacikanye nabo? Oya, aje wenyine, indi n'abazaza wenyine, ntabwo ari ibintu bisaba ko ujyana abasirikare, umuntu wese agenda ubushake bwe. Shize umwaka mucitse igisirikare cya Kongo muza gutabara abaturage, hari ikintu kuva mwagera aho ngaho cyaba kimaze guhinduka? Cyarahindutse kinini cyane, twabashije gutuza abaturage mu duce, twabashije gukuramo abicanyi. Ubu abaturage baratuye, barahinga, baroroye, abana bariga. Iyo ni intambwe ikomeye, amayira ataragendwa agaragendwa. Urumva iyo ni intambwe itari nto imaze kugerwaho, n'izindi zizagerwaho. Ko Colonel Sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga, ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa, kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo bamayimayi ndetse n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara? N'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye, yazongereye abica abaturage, izibongera munsi ku munsi, inazibongereye si igitangaza ni uko ahubwo yakwisubiraho. Yabarambwiye ndetse leta niyisubiraho igakora inshingano zayo, ndetse muzongera gute? naho kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera ku bicanyi bari kwica abaturage, bari kutwicira, bari kuduhekura. Nta zindi izizongera nazo si gutangaza, ni ibisanzwe. Turabizi ko ari uwo mugambi ije yagombye ko leta bikoze, ahubwo ikora ibitari byo. Ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twigwaneho, ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho? Nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage, ntabwo wahinduka. Abaturage bafite akaga, bari mu ntambara, barishwe umunsi ku munsi, baranyagwa, barasenyerwa. Urumva nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage, kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo. Aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo. Hano nta fiyeri ihari, nta zindi nyungu zihari, ukuye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tugihari duhumeka. Nta kandi kazi dushinzwe, nicyo twambaye, ni kurinda abaturage n'ibyabo. Nta murongo wahinduka rero, nta murongo wahinduka rero, nta murongo wahinduka rero, nta murongo wahinduka rero, nta murongo wahinduka rero.